Yes, bakunzi ba TV Duniani Kote birumvikana amakuru tugarutse marebana n'umutekano politiki na diplomasi kugira ngo tuba updating tubabwire uko situation ihagaze ni mu gihugu cy'u Burundi kwa Sebarundi aho ibintu bikomeje gukomera ndetse bikomeje kuba ibindi mu nyemerero by'umwihariko twirukanse cyane dusuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye mbere yo kugira ngo twinjiye muri ano makuru kuko ni abantu b'agaciro badukurikira rero bari mu bice bigiye bitandukanye badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi bakadukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi badukurikira bari mu gihugu cya Kongo bari Kenya bari Tanzania bari Malawi bari South Africa bari mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa tubahaye ikaze tubikoye ku mutima badukurikira ariko kandi bari ku mugabane w'Uburayi ku Leta Zunze Ubumwe za Amerika Canada bari hano mu Bubiligi mu Bufaransa bibere rwose mu United Kingdom hose baradukurikira mu buryo navuga ko bukomeye cyane tugiye kugaruka mu nkuru zikomeye rero nko muri izi nkuru zikomeye tugiye kugarukaho turaza kugaruka ku nkuru iturutse ku kibuga cy'indege cy'Ubujumbura ni inkuru ikomeye cyane igaragaza ko icyitwa ikoranabuhanga ryongeye kuvaho ariko kandi muri ano makuru yacu turaza no kubabwira yuko ibintu byamaze guhindura isura ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera ingabo z'abarundi nyinshi rero ziguhura n'uruva gusenya cyangwa se n'akaga gakomeye cyane ibyazo byongeye kuba bigarukwaho ingabo z'u Burundi nyinshi rero zikuza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inyinshi zatangiye gusubira mu gihugu cy'u Burundi kubwo gushinza rwose ngo abasirikare bagenzi babo kubagambanira benshi bakaba bakomeje kugenda bapfira kuri ubu butaka turaza kubikomozaho turaza kugaruka ku myiteguro idasanzwe ikomeje kugenda ihabwa FDLR n'imbonakure hano mu ishyamba ry'ikibira ariko kandi muraza kunyimira mbabwire yuko andi amabariyeri yongeye kuba menshi cyane akaba ari amabariyeri ari kugaragara hano mu Cibitoke ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'umuzingo turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze turaza gusubira by'umwihariko mu bice byano muri teritwari by'umwihariko nako ni Coline Mujejuru tubabwire ko amasasu menshi yongeye kumvikana gusa muri iki kiganiro muze kunyimira mbabwire yuko turaza kuba turi kumwe n'umuvandimwe ubikurikirana hafi kugira ngo nawe atubwire byinshi azi ariko kandi turaza no kubabwira amakuru arimo ava mu Burundi agaragaza ko abasirikare b'iki gihugu bahawe igihano cyo kuzenguruka igihugu cyose n'amaguru bazira kwishyuza amafaranga bakoreye ubwo bari mu mirwano ikomeye cyane yaberaga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyishyuza amafaranga rero bari guhita baguha hano mu gihugu cy'u Burundi byanarimba ugahita wicwa mu buryo bwihuse cyane turaza no kubabwira umwe muri basirikare bakomeye by'umwihariko b'Abarundi umurambo we wamaze kugezwa hano ku butaka bw'u Burundi akaba yiciwe hano ku gice cya Zakatumba ku mupaka w'u Burundi mbere yuko nakira umuvandimwe kamanze mbasumire iki gihano abarundi bari guhabwa bari guturuka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko baka amafaranga ngo bakoreye mu gihe bagiraga gute barwanaga abasirikare rero by'umwihariko banahoze mu butumwa bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bwo kugarura amahoro n'umutekano muri Somalia amakuru avuga ko abambere bari gushakishwa bari guhanishwa igihano cy'umwihariko gikomeye cyane iki gihano rero bakaba bari kugihanishwa n'umugaba mukuru w'ingabo by'umwihariko General Prime Niyongabo mu ntambara by'umwihariko rero bivugwa ko ariko ntabwo ari muri Kongo gusa kuko n'abagiye mu butumwa bw'amahoro muri za Somalia urabona yuko nabo ibintu bitoroshye bari guhanishwa igihano rero cyo kuzenguruka by'umwihariko igihugu cy'u Burundi n'amaguru icyo inama rero by'umwihariko yateraniye i Bujumbura yemeza nuko nta musirikare bavuye mu butumwa bw'amahoro ugomba gusaba amafaranga imiringambanyi rero y'ikiremwa muntu Pacifique Ninahazwe yatangaje ko yahawe amakuru yuko abasirikare benshi bari guhabwa igihano cyo kuzenguruka igihugu n'amaguru ndetse bamwe na bamwe bakanicwa mu gihe bari kwaka amafaranga yabo baba baremerewe n'imiryango mpuzamahanga irimo Loni iyo bavuye mu butumwa bw'igihugu amakuru avuga yuko rero iba atari ubwa mbere kuko no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barabikoze ariko amakuru akanavuga ko mbere yo ku mugoroba ku itariki 22 Ukwakira bari bamaze kugera by'umwihariko mu ntara ya Rugigi ndetse urugendo rw'igihano cyabo rukaba rugikomeje no mu bindi bice bigiye bitandukanye nyuma yo kuka amafaranga bakoreye mu butumwa bw'amahoro kuva mu mwaka rero wa 2023 Uburundi bwohereje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bataliyani 19 z'ingabo aba nabo rwose ngo bakaba baragizweho ingaruka n'ibibazo by'umwihariko bagendaga bataha bava mu ntambara barwanaga na 23 kanakira umuvandimwe nawe agire ibyo ababwira manyamuneka.
Kuri uno mugoroba ndagomba gusobanura ibintu bibiri. Ica mbere n'intambara ishobora guhuza igisirikare c'Uburundi kiri inyuma y'uyu mugabo yavuye muri Amerika w'umunyamulenge yitwa Munigantama hariya mu bice vya Mikenke bifuza ko bokwigarurira kandi ikibuga c'indege co mu Minembwe. Kuba rero ingabo z'Uburundi zongeye kuhagota zigahana agasopo twigwaneho, iyo ni po ya mbere nagomba kuvugaho. Ariko ikindi ca kabiri nagomba kuvuga ku biganiro bishobora kuba hagati ya Ndayishimiye n'u Rwanda bigizwemwo uruhara n'Ubufaransa nk'uko Perezida Ndayishimiye yavyifuje nk'uko ibinyamakuru bimwe bimwe biriko biravuga. Po igira gatatu ndaza kuvuga ku bikorwa M23 AFC twigwaneho bashobora gukomeza gukora bagamije kwagura ibice no kugondoza guverinoma ya Kinshasa kwemera ibiganiro kubisinya no kubishira mu bikorwa. Duhereye rero kuri umurongo wa mbere, intambara cane cane irimwo abanyamulenge, hanyuma abantu benshi bagatangazwa no kubona Burundi bubifitemwo ishaka ryinshi ry'uko bokontora kiriya gice ca Minembwe na biriya bindi bice byose cane cane Uvira, birya bice byose umupaka w'Uburundi uhana na Congo cane cane muri Sud Kivu. Igitekerezo ca mbere ca Ndayishimiye nuko wewe kenshi mu bikorwa akora agenda yigereranya n'u Rwanda akavuga ati rero ko u Rwanda rushigikiye AFC M23 bakaba bakontorora Nord Kivu. Ndagira ngo hari ibitekerezo bya Ndayishimiye byo kuvuga ati rero ku Rwanda kontorora Nord Kivu, reka nanje mbe nogerageza uburyo nokontorora Sud Kivu. Ibyo ni ibitekerezo vya mbere ntushobora kuvuga biri mu mutwe wa Ndayishimiye, ariko na cane cane bya bitekerezo vyiwe yangengabitekerezo y'ihonyabwoko, ibintu by'urwanko rw'amoko, bavuga bati abanyamulenge muri Sud Kivu biroroshe uko bakwifatanya n'abatutsi bo mu Burundi, noneho bagashobora gutembagaza ubutegetsi bwiwe bwa Ndayishimiye. Rero ibyo biri mu bintu bituma Ndayishimiye agira umwete udasanzwe wo kurwana kuri Sud Kivu. Ica kabiri ni uko n'abanyamulenge nabo uko bitwara muri ino ntambara amaherezo birashobora kuzobazanira ingorane nyinshi bikabashira mu kaga. Ni naco nagomba kugira ngo ndabakebure uku kwigabanya kw'abanyamulenge. Murabona aba ba Munigantama ndetse buriya n'impunzi nyinshi z'abanyamulenge ziri Burundi bari inyuma y'Umunigantama, kandi hariho n'abandi bantu bari mu bihugu vya Amerika, Nairobi no mu bindi bice by'isi, abarya bita Kagara bashigikiye uwo Munigantama, kandi Umunigantama nawe ahetswe n'Uburundi. Urumva rero bica bituma rakoze abanyamulenge bagwanira itumvikana neza, mu gihe usanga bariko baragwana hagati yabo nubwo baba bafite ibindi bihugu byigombera inyungu muri Congo bishobora kuja ku ruhande rumwe kuri twigwaneho canke rukaja ku ruhande rw'Akagara. Iki kibazo rero byakabaye byiza ko abanyamulenge babyicarira
bakabiha umurongo mwiza utomoye, sino ndabona ko bishobora kuba ikidobya mu mutekano w'aba bantu bo mu bwoko bw'abanyamulenge mu gihe ubwabo hagati yabo bagwana. Kandi ikindi ca kabiri mbona naco nyene gishobora kuzana ibibazo ni ukuntu burya abanyamulenge batashimye kwinjira muri AFC M23. Nivyo hariho abanyamulenge bari muri AFC M23 ariko ukabona yuko hariho igice c'abanyamulenge bari muri Twigwaneho bashinze icama cabo batemeye kumbure kuba munsi y'ubuyobozi bwa AFC M23, ngira ngo nibo bashinze kiya camwa cabo citwa MRN, sinibuka izina ryayo, ariko Twigwaneho burya nayo ntabwo ni nk'igisirikare cigenga kitari hamwe na M23, nubwo bahuriye mu mutaka umwe wa AFC, ariko ku buryo bwa komandema y'igisirikare murabona ko bariya batwigwaneho bafite umuyobozi wabo ngiravyo yitwa Sematama. Rero ibyo byose bituma ubwoko bw'abanyamulenge bwankwa, burondegwa, buhigwa, kubera uburyo bonyene bari organize, bishobora kuzotuma ubu buryo politikema batari ini badashize hamwe ngo bagwanire akoze yabo bayumvikanishe neza, bishobora gutuma baba victime y'uburyo batitunganije neza mu gufatikanya n'abanyekongo bose bagwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Aho rero abanyamulenge boreba cane cane. Narigeze kumva uriya General Sematama asa naho atabona neza abanyamulenge boba baja kugira training muri M23, ahubwo akabona yuko nyene abanyamulenge ubwabo bagenda kugirira training muri biriya bice vya Minembwe. Ntabwo ari bibi, ariko kuba bokuraho ico gihome, ako kantu katameze neza hagati ya M23 na Twigwaneho, bakagira igisirikare kimwe gifite komande imwe, kuko sinzi yuko Twigwaneho yoba imaze kugira ubushobozi bwo kuba yohangana n'igisirikare c'u Burundi na FARDC n'iriya migwi yose ya Mayimayi, mu gihe bashobora kuyitera, kandi ubona neza yuko irya Twigwaneho itari bien integre muri AFC M23, kuko tubona AFC M23 yo imaze kugira imbaraga. Ikindi ca kabiri mbonamwo kidatomoye ni ukuntu bamwe mu banyamulenge batishimira ubutegetsi bw'u Rwanda, kandi bakabivuga, ugaca usanga bifadikanya na leta ya Kongo mu kwagiriza ibintu bitari bimwe leta y'u Rwanda. Ivyo navyo nyene n'akantu k'akadovya kare muri uriya murongo w'umugwi w'abanyamulenge. Mbona ko bishobora muri kazoza canke muri intambara bishobora kubagirira ko ingaruka itari nziza, yenda bamwe bakabatererana, ugaca usanga basigaye bigwanaho nk'uko bitwa nyene. Ivyo rero bizosaba yuko bagira imbaraga nyinshi, bagira ibigwanishwa vyinshi, bagira imbaraga zidasanzwe, ubwirinzi, ingamba z'ubwirinzi, ibikoresho bitari bimwe, kugira ngo bashobore kwerekana yuko by'ukuri Twigwaneho ifite igihagararo cyo kurwanya ingabo z'u Burundi, kazitsinda, ikagwanya na iriya migwi yose y'aba Mayimayi za FDLR, kuko abanyamulenge buriya mu Minembwe ntibazoshobora kugira amahoro mu gihe Uvira, iya bice bya Baraka, bya Karemi, n'ibindi bice bidakontororwa nabo totalema, ndetse kiriya kibaya cyose kiza kugera muri za Katanga bategerezwa kugikontorora, kuko n'ubundi ingabo zishobora gukomeza zica mu kiyaga zikaza zikabahungabanya.
rero aho hantu niho nagomba gusobanura nkebura abantu batwigwaneho cane cane yuko bashishikara gukomeza ubumwe n'ibihugu nk'u Rwanda, Uganda, AFCM 23 kuko ibyo niyo migwi izo ngabo zikomeye tubona zishobora gukingira ibibi bishobora kuza kuri buriya bwoko bw'abanyamulenge. Ikindi naco nimba aho ibiganiro hagati yabo n'aba bitwa Kagara bakaraba ukuntu bashira hamwe kuko ico bahuriyeko ntabwo bagomba gutangura kugwanira ibintu by'inyungu bashobora guhabwa na Kinshasa canke ibintu by'inyungu bashobora kubona muri AFCM 23 mu gihe haba ibiganiro na Kinshasa. Kandi ikibazo nyamukuru kihari ni urwanko rufatiye ku bwoko barimo. Ikindi ca kabiri no kumenya yuko burya mu banyamulenge harimwo abantu bava Burundi, bava mu misozi y'u Burundi aho bita mu Mugamba za Jenda, bagiyeyo kera nyene imipaka itaracibwa. Kugiye mu mirara y'abanyamulenge uzosangamwo harimwo imirara y'abarundi. Rero ibyo byose birashobora gutera ubwoba Nkurunziza yuko abo bantu bashobora kwifatikanya yenda n'abatutsi bo mu Burundi bagatembagaza intwaro ya CNDD-FDD kuko cane cane ndiko navuga abantu bitwaza ivy'amoko. Burya CNDD-FDD urwanko yanka u Rwanda nuko yiyumvira yuko mu Burundi hashobora gushingwa kandi leta ihurikiyemwo abatutsi benshi nkuko vyahoze kera, kandi harimwo abarundi bavyifuza babigomba yuko kumbure kuriya abatutsi bari domina mu ntwaro zabaye kuva kuri independence bokongera bagashikira ubutegetsi. Ivyo rero biratera ubwoba abantu bo muri CNDD-FDD ndetse n'abandi bo mu mugwi abo nyene biyitira abahutu bo mu Burundi. Ico gituma burya tuvuga ngo intambara yo muri aka karere iri complexe, ariko kandi dukunda gutanga ibitekerezo ko izo politike ideology zijanye n'ivy'amoko n'ubwoko bwoganza ubundi bwotegeka ubundi, ivyo bitekerezo bikwiye kugwanywa rwose bikarandurwa. Abarundi bakumva ko ari abarundi, abanyarwanda bakumva ko ari abanyarwanda, abakongo bakumva ko ari abakongo bose. Ivyo bintu vy'amoko bikarandurwa kuko n'ibintu ataco bimaze, bituma ibihugu bikomeza kuba mu ntambara zitagira akamaro. Kuko ngo nkunda kubivuga burya ibyo tukwiye kugwanira nibijanye n'inyungu z'abaturage bose, vyankenerwa abantu bose bo mu moko yose mu ndimi zose baba bahuriye ko baba bifuza buri munsi, arivyo tuba twifuza kuri programme canke agenda z'imigambwe ibihiganirwa ubutegetsi. Kuko iyo hateye inzara ntifata ubwoko bumwe, iyo hateye ingwara ntifata ubwoko bumwe, iyo habuze amashure akabura umutekano amoko yose arahungabana kandi akabura. Ico gituma dukwiye guhurikira cane cane mu bintu biduhuza kurusha ibintu bitagira umumaro bidutandukanye. Rero ico nico nagomba kuvuga ku kibazo twigwaneho ishobora kugira. Nico gituma ndetse buriya leta y'u Burundi FARDC n'iriya migwi yose yumvira yuko kumbure twigwaneho yaba ifite intege nke, kubera ubwa mbere kwigaburamwo kabiri n'ukuntu itari integre ya 100% kumbure ngo ibe yarengiye mu mutaka no mu gisirikare ca M23. Ivyo rero ni ikintu ubona yuko gishobora guhungabanya umutekano wo mu Minembwe na biriya bice bibamwo abanyamulenge. Noneho bigasaba yuko ahantu cane cane aho muri twigwaneho habera amaso, bagakomeza ubumwe n'imigwi yose yifuza yuko
ishigikiye revolisiyo yifuza yuko muri Kongo ubutegetsi bwohinduka. Kandi ikindi rega namye numva Colonel Kakufe avuga ababaye avuga ati kubera iki baraduhura iki baratuziza iki regaye mu gihe bemeye gufata ibigwanishwa bakemera gufata inkoho bakavuga ko bifuza gukura ubutegetsi bwa leta ya Kongo kandi Burundi nabwo bukaba ari nk'umukozi wa leta ya Kongo rero ntibotangazwa nuko ibyo bitero canke urwango rushobora kuba bako nico gituma ndababwira yuko bakwiye kongera inguvu no guhangana nabo banse baba hanze nta mbabazi babafitiye nta kigongwe babafitiye n'amakungu erega buriya nubwo batakira amakungu amagenocide yamye aba mu bihugu bitari bimwe kandi amakungu ahari ubanza wogira ngo ayo makungu hari ibyo bungukiramo muri izo ntambara zihitana abantu benshi nico gituma ubona ahubwo kenshi badahaguruka ngo bagwanye ibyo bikuba bigwanya ku munwa ariko bakaza kuvuga amajambo abantu bamaze guhona. Rero ba muri twiganeho nta muntu azoza kubagwanirira nta muntu azobaha iteka nibo baziha iteka nyene mu gufata ibice byose biriya bibabangamiye kuva Uvira uriya mupaka wose watanganyika kugera za Karemi bakahakontorora bitabaye ivyo bazokwama mu ntambara no mu kubura nico gituma nariko ndabakebura muri ubwo buryo. Hanyuma ngarutse ku biganiro Ndayishimiye asaba erega u Rwanda nimba rugomba kuganira na Ndayishimiye narigeze kubivuga muri kiganiro kimwe ndavuga ati rega burya Ndayishimiye na FDLR canke ziriya za P5 ntaho bataniye burya rero n'u Rwanda kwemera kuganira na Ndayishimiye nico kimwe no kwemera kuganira nderiya migwi ya P5 kuko ndazi Ndayishimiye naza kubera bariya bose bari muri P5 za FDLR zande ari wabahetse mu mugongo nta bindi vyifuzo azozana ku meza bo kwicarana hamwe na leta y'u Rwanda azozana ivyo vyifuzo nyene bya P5 bya FDLR n'abariya bose bafite ibitekerezo by'ihunyabwo sinzi rero ivyo biganiro ico byoshikaho naho byoja mu gihe narirya u Rwanda kuganira na FDLR ari umurongo utukura. Rero niyumvira ko ari icifuzo kimwe mu bihugu cane cane abafaransa kuva kera bari bafite ibitekerezo murazi ko ari bo bamye bashikira izo za FDLR bamye bafite uko basunika mu nama za UN bifuza yuko u Rwanda kwemera kwicarana n'iriya migwi ya FDLR imigwi ya P5 ivyo rero nimba Ndayishimiye yahisemwo Ubufaransa nuko azi yuko Ubufaransa bwahetse abo ba genocidere bukaba bukibahishije bukaba bukibagwanirira bukaba bukibashiki cane cane nk'Ububirigi murabona ko bwarenze buza ku rubuga mu Burundi mu bice bitarimwe byo muri Kongo gushigikira izo ngabo za FDLR. Rero ibyo bitekerezo bishobora kuva mu Bubirigi mu Bufaransa noneho Ndayishimiye akaba nk'umuntu aserukiye iyo migwi yose y'abagenocidere yahawe icicaro mu ntuze mu Burundi. Na ivyo kuvuga ngo yotera u Rwanda aciye mu Kirundo nibaza ko babigerageje kuko ziriya ngabo za FRN cagiye zitera zari zivuye mu Burundi kandi birumvikana ko zari zishigikiwe n'u Burundi. Rero ivyo kurasa Kigali bo barabigerageje sinzi akantu gashasha Ndayishimiye yo afite yiyumvira yuko kamushoboza kuba yofata canke agatembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda.
rero ivyo biganiro sinzi ko vyoshoboka vyonakunda na kare n'ibindi biganiro murazi ko vyanse vyari vyo guhanahana abarundi barya ba Godefroid niyo bari bakubise kudeta bagerageje kubita kudeta i Burundi mu gihe Ndayishimiye bamubaje ati none nawe zana abajenosidere bose bakozeho nyabwoko mu Rwanda umenga bamukoze mu gisebe ntiyumve yuko ibyo nabyo akwiye kubibazwa rero niyumvira yuko simbizi ibyo biganiro iyo byabija niyo biva mu gihe buriya rega Tshisekedi na Ndayishimiye wogira baravukana ni ibintu byo gusamaza by'uburyarya ariko niyumvira yuko ibiganiro atacu bishobora gushika ko ahubwo abafite ubushobozi babangamiwe n'intwaro ya Bujumbura bazokemura ico kibazo hanyuma ico kibazo kirengane habe ubutegetsi Burundi bushobora kuba bwumvikana n'u Rwanda na AFC M23 twigwaneho n'ibindi bihugu byose kugira ngo akarere gashobore kuba mu mahoro nivyo rero nagomba gusa no kwegeranya hanyuma ndangiriza kuri iki kibazo ca burya ntabwo AFC M23 twigwaneho bagomba guhagarika intambara mu gihe batarakontorora Nord Kivu na Sud Kivu kuko harimwo abaturage babangamiwe n'ibitekerezo vya genocide ibyo bitekerezo bikaba bikorera muri zo ntara zibiri niyumvira rero mu gihe bobanza bakagombora Sud Kivu yose kugera hariya za Karemi Nord Kivu yose za Warikare zaye bakagombora hose noneho rero muri biriya bindi bice bibamwe ayandi moko ataca bangamiye ko kumbure adafite ibitekerezo vya genocide noneho bagashobora kwicara bagafata igihe bakitunda bakaganira na leta ya Kongo ariko mu gihe ibice birimwo izo nkewa zihigwa zigomba kumaririzwa gutsembwa ziri mu mutekano niyumvira rero yuko batagize neza guhagarikira gusa Goma na Uvira na Bukavu ahubwo bagomba kubanza gukombora izo ntara zibiri kubera harimwo ababangamiwe rega burya mu bya politike abantu barashobora kwitwaza ibyo bintu by'amoko ariko wacu usanga harimwo no gushakisha inyungu z'ubutegetsi kuko udashobora kunsigurira uburyo munigana hama yoza kugwanya bene wabo b'abanyamurenge bajya bo muri Makagara boza kugwanya bene wabo ni inyungu buriya baba bitwaje barondera ariko batitaye ku ngaruka zishobora gushikira bo mu bwoko bwabo nivyo nagomba kuvuga mugira ibihe byiza